nuko hariho abagore barantunga hariho abagore bashobora gutuma abagabo babo baja hanze ego hariho by'ukuri umugore usanga agoye ku bana ijambo ry'Imana rirafise uko rivuga umugore yo kwifata nuko umugabo yo kwifata nabivuze ko ku bagore bibaho abagore baje hanze kubera abagabo kandi hariho n'abagabo baje hanze kubera abagore babo yego ugasanga ukuntu by'ukuri babanye bya bindi byo muri cya kiyago byarapfiriye hariya ntibaganira ngo bavugana ati ibintu burya byifashe uko nuko ugasanga hariho umugore wanashima uwo mugabo ugasanga yatanguye atanarenga ibigo ngo bakubera wa mugore uko atasha atebye ego uvuye muri babahabara bawe ugasanga utujambo nyene twakiye wa mushinga ntahe ugasanga no tujambo ducivuto kuki umugabo agahitamo kuvuga ati none hariho umuntu ashobora gushika mu gihe akabona ngo abo twavukiye rimwe barongo baheze cyane barongoye baheze cyane ibishobisho umva kumva shaka ko mu rugo habera y'ibiki umva nk'umuhungu akabona dufate nk'umugenzi we yararongoye acarabyibuha ibintu biraba neza umva akamubwira ati basige banyita hakumva nawe yorongora canke yorongogwa gacu usanga rero kweze uwo bari basanzwe bamenyeranye burya kuresha ntivyoroha iyo umuhungu ageze kuresha barabizi ko bitaborohera ntabakeneye bariya bagendanye ahubwo abakeneye ubuzomubungabungira urugo burya umuhungu wese canke umugabo wese aba yipfuza umugore mwiza umugore mwiza aroranye muzima utyo rero ico gihe ico novuga ko ico twita kurongora canke kurongorwa utiteguye ni muri cyagiye rero ciyo bihurudukira ndabaramukije kandi abakunzi ba Roy TV uvanye naho muherereye ushobora kuba ugwaje ufite ikibazo cyose cy'ubuzima reka ndabwiye nti siko bizohorana ubuzima gusa wendagurika ariko bizogenda neza ni Bella Shaka muri micro za Roy TV nkuko mumenyereye mu biganiro bitandukanye uno munsi nakuzaniye cya kiganiro utaruherutse cingo n'imiryango aho ndakuzaniye umumama w'ubwiza umumama afite intwengo ku munwa umumama ashajije mbese yubatse novuga yuko aza kutuyagira vyinshi kuko azi vyinshi urinze bubaka ukagira ibibondo babiri batatu kuduga no kuvuga uburi umuntu uzi ibintu nibindi mu bijanye n'ingo n'imiryango ndamuheza umwanya kugira ngo nawe abaramutse abidondore hama ntangure ikiganiro cacu ntucikwe amaso kuri eka ntago uza kuba desi udukurikirane mama wacu ni karibu urakoze cyane Bella ya ndaguhereka ndakuramukije urakoze hanyuma ndaramukije bariko baradukurikirana nizera ko baramahoro aho baherereye hose nkuko mbere yabivuze uko byo babiri kose Imana irahari kandi iri mu ruhande rwacu cyane ko ibyo itwifuriza ari by'amahoro atari iby'ibyago hanyuma rero ndanezerewe ko bamumpaye ikaze nizera ko biza kugenda neza nkuko mwabivuze cyane biragenda neza abakunzi ba Roy TV rero ikiganiro cyacu cyo no munsi ni ikiganiro cingo n'imiryango aho tugiye kuyaga kubijyanye no kwahukana biriko bisubiriza cyane muri kino gihe mbega bifira he mbega bimeze gute udukurikirane uraza kuhakura vyinshi utaruzi ushobora kuba uri umujene marié atavyishuzi mu vyingo ushobora kuba uri kurabona ibihuhusi bimwe bimwe uvuga ati mbega nuko bimeze oya dukurikirane canke uri fiancé witeguriye kubaka ushobora kuba uri n'umumama w'umupapa wubatse ariko ugasanga hari vyinshi utazi bituma ukora ivyo utari gukora guma rero uri kuri écran udukurikirane tumarusangure mama Claudine mama nde mama Joseph mama Joseph rero ndafise ikibazo shaka kubaza maze igihe mbona ku mbuga ngurukana bumenyi hacana ko ibintu by'ama statistique vy'inkuru vyerekana ukuntu ukwahukana kwabaye ndanse aha mu gisagara no kuvuga iyo statistique bafashe gusa Bujumbura bayafata ati commune ntahangwa bagira statistique ukuntu abantu bagenda barahukana ku bwinshi ugasanga barabanye umwaka umwe utaranahera divorce mbega wibaza yuko nicaye ikintu kibitera ko vyanatendera ama commentaire yari menshi benshi bakavuga vyinshi uba nko mu mama uhumuye ububatse umaze kumenya vyinshi mu byo mu bana kandi ububatse neza ubatse urugo rwiza kuvuga ijoro rito tubwire bigenda gute tugiye na secret mbega bifira hehe kuri ama divorce
urakoze cyane Bella kuri ico kibazo. Ku by'ukuri cyose ikibazo gishasha kwahukana ikibazo camyeho uretse nk'uko wabivuze ko ubu usanga kiri ku muvuduko udasanzwe. Uravuze ngo mbega byoba biva kuki impamvu zituma abantu batandukana. Impamvu zirahari kandi ni nyinshi cyane, ariko ngerageje kukubwira kuri umwe wese afise impamvu y'ibimutera. Nkuko twavuze ko hari impamvu zitari nke zitandukanye, umwe wese rero arafise impamvu imutera kuba yotandukana n'uwo babana. Ariko turagerageza kuvuga zimwe usanga ziza ku isonga. Iyo wumvise watandukanye usanga ari impamvu ari iyi, turagerageza kuvuga nke muri nyinshi, mugabo tugerageze kuvuga iziza ku isonga. Ni kuvuga ko Bella ikintu ca mbere gikunda gutuma abantu batandukana bari bubakanye nuko usanga kenshi mu ngo habaho kurenga ibigo. Ico bita kurenga ibigo. Kurenga ibigo ni mu gihe umuntu asiga uwo bubakanye akagenda kurondera uwundi hanze basanzwe batubakanye. Muri ico gihe rero abantu benshi muri bajya baba bubakanye uwakoze ico gikorwa cyo kurenga ibigo urashobora gusanga agerageza guta amakosa kuri mugenzi we, agerageza kuvuga icabimuteye ko ari impamvu yavuye kuri mugenzi we. Ariko ko biba biri kose urumva ko ataba ari ikintu ciza, ikaba rero impamvu ishobora gutuma umwe yumva ko yarambiwe ubundi, na cyane cyane mu gihe abamaze kumenya ko uwo bari kumwe atabumbwa n'uwo bari kumwe ariko ashima kuja hanze. Iyo rero ni impamvu ikomeye cyane iho rikunda gutuma abantu batandukana. Iyindi mpamvu ni ubutunzi canke ico twavuga ngo imitungo. Iyo tuvuze ubutunzi ntituba tuvuze amafaranga gusa, ariko tuba tuvuze bijya bintu batunze mu muryango, bijya baba bahurira ko mu muryango. Ico kintu rero naco nyene kirakunda gutuma abantu batandukana, kubera yuko hariho igihe usanga umwe muri abo bantu bubakanye adashobora gufata neza ubutunzi bafise. Tuvuge ko ashobora kuba asesagura. Muri ico gihe rero ugasanga umwe biramurengeye mu gihe abona ko uwo bari kumwe akoresha ubutunzi nabi, ugasanga yifuza gutandukana nawe kugira ngo arabe kumbure, na cyane cyane ko amategeko usanga yemera ko babigabura bijya bintu. Kavuga ati kumbure twobigabura je bivyi wanje no shobora kuvyitunganiriza neza. Yego, niyo rero ikaba impamvu ituma abantu batandukana kandi bari barubakanye. Iyindi mpamvu igira gatatu ishobora gutuma abantu batandukana no kutaganira. Bera kutaganira ni ikintu gikomeye cyane. Novuga ko gikomeye gikunda gutuma ibintu byinshi byononekara mu rugo, kuko iyo ikiyago kimeze neza n'umushinge n'ishingiro ry'urugo rwiza ari kimwe wita ijuru rito. Nijuru urugo rwiza nijuru ubusa nk'uri mu ijuru, kandi n'urugo rubi ubusa nk'uri muri gihe no munyene yo mwese. Igihe rero umugabo n'umugore badafata akanya ngo baganire, umwe ntashobora kumenya uwundi. Usanga bibereye uko nyene nk'abantu bibanira nk'abajama, reka tuvuge nk'abajama bibanira mu nzu, umwe agenda mu buzima bw'uwundi mu buzima bw'iwe, ntushobora kumenya ibihanze umwe, umva ntimuganire. Mwe nabo bantu rero niyo bagize ngo baraganiriye usanga ari kwa kundi kutigera bahuza, guterana amajambo, iyo ubundi iyo ubibiki, ugasanga nivyo gusa barimo kuko ikiyago cabo nikiba kimeze neza. Gutyo rero muri ico gihe umwe arashobora kuruha akumva ko yarushe, bigatera gutandukana muri ico gihe. Bagatandukana. Ikindi kintu rero gishobora kandi gutuma batandukana kigira kane no kubura ivyo umuntu yifuza. Bera nkawe nk'ubu ndakubona ko uri agakobwa keza, urashobora kuvuga ati kumbure noja kubaka byoroshiriza. Cyane cyane hari n'igihe ubonye nk'umuhungu afise inoti kandi noneho abakobwa benshi baba bifuza kubaho neza. Nta ugenda yifuza kubaho nabi, ugasanga wagiye wifuza kuronka ibisumba bimwe wari ufise, na cyane cyane ko twese tuba tubyifuza. Hanyuma rero umaze gushika mu rugo, ivyo mu rugo nico bituma ngira ngo abarundi babyise kubaka. Kubaka burya inzu ntugire ngo ni igikorwa coroshe kugira ngo umuntu akure inzu mu mushinge, irindi hero yibona ari inzu. Umwegereye akubwira, benshi bakunda kuvuga ngo n'umunyu ntitwari tukijya, nikugerekiwe kuri
ariko iyo ni imigani y'abarundi nyene baza baravuga kugira ngo abantu bumve ko kabaye bidakunda ariko kandi birakunda. Ugasanga rero wa muntu amaze kugera mu rugo ntibigenze nkuko yavyipfuza, arabuze twa tuntu yashaka, ntari karaturonka vyoroshe, gutyo akabona ko yihenze, agaca hitamo rero kugira gute, akiyumvira ati nopfuma nsubira inyuma kumbure noronka iyindi bahati, iyindi chance nkaje n'ahandi bigakunda. Usanga rero bagize gute, baratandukanye. Ikindi kintu gikunda gutuma abantu batandukana Gabriel urakizi, kutuzuzanya. Wow. Kutuzuzanya. Ugasanga abo bantu bashobora kuba bahuriye ahantu hatari mu kibanza cyo guhuriramwe abantu bagira bubakane. Really? Urumva ugasanga nyene birashitse, baravumbukanye, baragiye, barubakanye, mugabo ugasanga umwe ntiyigeze yiyumvamo ubundi. Na cyane cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ko tuba tumaze kuba umubiri umwe. Mugabo ugasanga nta kuzuzanya kuhari kubera ko ntiyigeze yumvamo ubundi. Kumbura ugasanga yamutwaye kuko hari imfuvyi ngo agira amufashe, ugasanga yamutwaye kuko abonye ko afise amafaranga agira bayasangire, mugabo ntiyigere habaho kuzuzanya ngo umwe yumve ko ari urugingo rwa mugenzi we. Bakabana abo bantu umwe atigeze yiyumvira ko arakara ko mu mara y'urya mugabo wiwe. Urumva gutyo rero haragera igihe hakaba nk'ubushobora kuruha, bavuga ati ubu buzima ndaburushe kuko ubugiye gukomplete umuntu. Ugasanga kandi wagumye wa muntu ntiyabaye complete, nawe vyagumye uko nyene, umva ugasanga nta kuzuzanya kuhari. Ikindi kintu gituma abantu batandukana ni kimwe nsa n'uwari amaze kuvuga, ni ukurongorwa cyangwa kurongora utiteguye. Really? Yeah. Hariho umuntu ashobora gushika mu gihe akabona ngo abo twavukiye rimwe barongoye baheze cyane barongoye baheze cyane ibishobisho, umva kumva shaka ko mu rugo habera y'ibiki, umva nk'umuhungu akabona dufate nk'umugenzi we yararongoye acarabyibuha ibintu biraba neza, umva akamubwira ati basige banyita, hakumva nawe yorongora canke yorongorwa. Gaca usanga rero kweze uwo bari basanzwe bamenyeranye burya kuresha ntivyoroha. Yes. Iyo umuhungu ageze kuresha barabizi ko bitaborohera, ntabakeneye bari yabagendanye, ahubwo abakeneye uzomubungabungira urugo. Burya umuhungu wese canke umugabo wese aba yipfuza umugore mwiza, umugore mwiza aroranye muzima. Gutyo rero ico gihe ico novuga ko ico twita kurongora canke kurongorwa utiteguye ni muri cya gihe rero uciye ubihurudukira, kuko ubona bo mwarukanya bo mwavuganye bose baheze, na cyane cyane iyo uri kumarigara ukumva bagucokoza ngo ni wihebe nawe urongore, ngo twakurusha ibintu nk'ivyo, nawe agaca bijamo rero. Haragera igihe kubera ko atari yiteguye bitavuye muri we, gaca usanga rero ni hahandi batumvikana. Umwazanye iki wawe ndurumva ntiyari yiteguye akagomba kubandanya yifata nk'umusore, urumva agenda azogarukira hashakira bibona nyene. Umwe rero muri ico gihe arashobora kuruha kuko ntibiteguye, ntihari bwagere, arashobora kuruha, niyo ikaba intandaro yo gutandukana. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu batandukana no kutizerana. Kutizerana. Abantu bahurira ahantu henshi hatandukanye, ugasanga bagiye nk'ahantu mu kabare baragwanye ko, canke bagiye nk'ahantu kuri tere mu bikorwa bitandukanye, bahuriyeyo baragwanye, karamubonye apparence physique, abona nagakobwa kameze neza keza gatwenga neza, ngabo baragwanye ko. Urumva mukaba ugasanga ntibigeze bamenyana, kandi ugasanga nta n'icizere bigeze bagiranira. Yaba umuhungu ntiyigeze yizera umukobwa, yagumanye uyu mukobwa duhuriye ahantu, hari nabo usanga bahuriye mu maboati, nabijya muntu yarabihevye, ahiriye ahantu twahuriye yarabihevye, yarabivuyemo, ugasanga ubuzima bwabo bwose no mu nzu amakenga babanye gutyo. Telefone igiye hasi gatoya umwe yayitoye, yaravye abo byavuganye umunsi wose, yanditse ku ruhande. Urumva asohotse na gatonya yakurikiye. Urumva ni wa muntu yama afise amakenga, ni wa muntu yama ari karabaza abagenzi, mwamuboneye, hari sheri mwamboneye, hari madame mwamboneye. Uvuga sanga abo bantu guhera bagihura umunsi wa mbere bahuye, umwe nta cyizere yigeze aho uwundi. Muri icyo gihe rero haragera igihe umwe akaruha, akumva ko arushe, akumva nyine ko yabirambiwe ibyo bintu byo kuba mu buzima bw'uruhagarara, agahitamwo
kumva ati jewe vraiment ibi bintu ndabivuye abo twabyaranye barakwiye abo twabyaranye tubyaranye abo tubyaranye abo umva rero niyo n'impamvu ishobora gutuma abantu batandukana. Ikindi kintu ari naco ndangiriza ko mvo zikunda gutuma abantu batandukana ni ubwigenge. Ubwigenge hariho igihe umuntu dufate abona ko ibintu byiwe akora habayeho umva deja nk'umuntu w'umugabo aba afise umuntu aza aramuraba yasohotse sangapi yagarutse sangapi yaciye he byagenze gute. Haragera igihe rero umuntu akumva umengo araboshwe. Nicyo gituma abahungu bamwe iyo bariko barayaga uzabumva ngo bagira bakubohemuga nk'ugira arongore urumva ngasha ngo bagira bakwambika ikiziriko. Umva ni muri iyo ntumbero baba bariko baravuga ko kwa kundi yahora agenda kumwe bahora bagenda bakajiyo bakazogaruka indwi iheze ntibiba bikihaba. Muri ico gihe rero haragera igihe muri kwa kuba nyene umuntu yabikoza atiteguye canke hataragera canke sinzi nyene yabitewe n'ikintu kanaka haragera igihe yumva akeneye ubwigenge kandi akumva ati ibi bintu vyanje no bikora ndi umwe ntekanye no ushikaho ngomba gushika. Nico rero kirakunda gutera abantu bamwe nabandi batandukana. Yaba n'umugore akabona rero nka cane ku bagore yabona ariko aratera aje imbere neza kuko urumva biba bigoye ko umugabo ko habataha saa 5 saa 6 ari mu madiri kandi hari n'igihe haba n'amadiri meza wanashima kuko urumva kuko ari umukenyezi umugabo ati uvuye umbaza nkandi uyari umukenyezi umbanza nkandi ntuzi ko nari mu madiri. Muri ico gihe rero urumva haragera igihe umugore ashobora kuvuga ati ndumva ko nkeneye kwidegembya ndakeneye umwidegemvyo. Nico rero ni ikintu gishobora gutuma abantu batandukana. Muri make rero nk'impamvu novuga ivyo. Mama Claudine reka nsubire ku cyo wahereyeko cya mbere wavuze ati kurenga ibigo mu rugo haba byinshi ntavyo turamenya ariko reka tubivuge kuko bibaho. Mu rugo haba byinshi mbega ko tuguma tumva ati kurenga ibigo infidelité mu rurimi rw'ifaransa mbega nizahe mpamvu z'indani mu rugo utwibira akabanga zishobora gutuma uwo mubakanye arenga ibigo kugira ngo ashobora kuba hari umuntu atabizi cyangwa gasanga ayifata minenego bigatuma umugenzi we arenga ibigo akavuga ati ntandi mahitamo ofisi. Mbega woshobora kubitubwira ushaka ndabibira akabanga canke meniba urakoze cyane. Muri make ibintu bishobora gutuma umuntu arenga ibigo ndashobora kubishira mu buryo bubiri. Irashobora kuba ingeso y'umuntu ku giti ciwe ku giti ciwe ugasanga ujya muntu bivanye n'akahise kiwe niko yakuze ugasanga yakuze ari umuntu nyene ari umuhungu yitaratariza ariko ndabivuge gutyo muhehesi muri make urumva we atamugore agera umutwe umugore yabinkumi uwo bahuye hagiye usanga avuga ati agiye nko muri misoti je nibikunda ko nirarana ugasanga niyo ngeso iri muri we kandi narongoye byaranse ko abiheba canke n'umukobwa ugasanga nuko nyene byaranse ko abiheba gutyo rero urumva ko ico ari kimwe mu bishobora gutuma umuntu arenga ibigo. Ikindi kiragoye bashobora kutanahura canke bamwe bakantahura ariko nko ku bagabo ariko no ku bakenyezi birabaho kuko hari umukenyezi yigeze kumbwira ko yamenye neza ko umugabo wiwe aja hanze acarambwira ati rero nanje ko nabimenye siniteguye kuruta kuko twarabironderanye nanje nzogenda. Urumva twese tuzogenda duhurize hagati agende nanje ngende urumva niyo n'impamvu rero ishobora gutuma umuntu arenga ibigo kavuga ati ko nabonye mugenzi wanje agenda nanje ntako ndi nabigenza sivyo no hahera. Iyindi mpamvu ishobora gushika ku bagabo nuko hariho abagore barantunga hariho abagore bashobora gutuma abagabo babo baja hanze. Hariho by'ukuri umugore usanga agoye ku bana. Ijambo ry'Imana rirafise uko rivuga umugore yo kwifata no kumugabo yo kwifata. Nabivuze ko ku bagore bibaho abagore baje hanze kubera abagabo kandi hariho n'abagabo baje hanze kubera abagore babo. Ugasanga ukuntu by'ukuri babanye bya bindi byo muri bya cakiyago byarapfiriye hariya ntibaganira
ngo bavugana ati ibintu burya byifashe kunuko ugasanga hariho umugore wanashima uwo mugabo ugasanga yatanguye atanarenga ibigo ngo bakubera wa mugore uko atasha atebye ego uvuye muri baba habara bawe ugasanga utujambo nyene twakiye wa mushinga ntahe ugasanga no tujambo ducivuto kuko umugabo agahitamo kuvuga ati none ibi bintu kumva aho yabintukiye reka nje kumviriza uko bimeze kandabikora ugasanga aragiye kubikora kandi atari ingesi iri muri we bivuye kuba bubakanye kubera ko adashobora kumutahura adashobora kumwumviriza adashobora kumenya ko umuntu ashobora guteba umvuga asanga kubera umwifato yagize biratumye umushinga ntayimba kuko burya abagabo barakunda icubahiro ko ijambo ry'Imana turavye mu banyefeso 5 tugahera hajya ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 33 urabona neza igikorwa cya buri muntu wese aho usanga ijambo ry'Imana risaba umugabo gukunda umugore wiwe cyane rigasaba umugore kubaha umugabo kandi ngo amugamburukire muri byose burya rero kugamburuka muri byose ntugire ngo ni ikintu coroshe ni muri cagihe umuvyeyi atuma umwana kuvoma imvura yaguye hari ubunyerere wa mwana akagenda akazana amazi kandi anyarutse muri icyo gihe nicyo bita kugamburuka muri byose rero ku mukenyezi abakenyezi hari igihe nyene bitugora reka gutwenga nibwo birashoboka hari igihe bitugora by'ukuri ugasanga wiriwe mu tuntu dutandukanye mugabo hagera kumugamburukira umva ni kugamburuka ni mu gihe gikwiye nikidakwiye reka tubivuge gutyo nyene muri cya gihe imvura iri kiragwa bakabwira umwana ati so kuzanira iya mpene uri umwana ugamburuka ntubaza ngo none kwimvura umvutera ugenda hanyuma ukavuga ugapfa umuvugo ugarutse ati ariko mwandenganije mwari kurindira imvura igahita urabyumva ko tuba dukwiye kubigenza nk'abakenyezi nico kintu rero iyo umukenyezi atabaye maso kirashobora gutuma umugabo arenga ibigo ni nk'ibyo rero navuga sinatahuye neza kugamburuka bon ni kugamburuka mu by'ubuzima busanzwe ni hariya mu cyumba byose muri byose iyo burya urugo rugizwe n'ibintu byinshi cyane hariho abakenyezi bamwe usanga bavuga ngo mu gitanda biriya bintu nyene nibaza ko biriya bintu bidakunda iyo n'ibindi mu rugo bitagenda neza iyo mu rugo ibintu bidatonze neza agasafuriya kamwe kari hari igikombe kimwe kiri hariya wasera ugakinjira ibintu ari potopoti takataka yumva akayabagu nyene yazananye karahera gutyo rero urumva ko na hariya bitoheza ngo bibandane erega hariya ntibikunda iyo ikiyago kitameze neza ni hahandi usanga umengo ntangirira neza ubundi ngo ntameze uku kubera kurumva ntibiteguye bahereye hariya bafise ibibazo no kuvuga ngo rero iyo tuvuze mu kugamburuka ni muri byose ku mpande zose kuko urugo rugizwe n'ibintu byose no guhera hariya ku ntango gushika ku canyuma yego kumbe rero umugore akora iki kugira ngo umugabo yamana akayabago akora iki beracanye ni ushaka ico gukora kuko oya ego ndiko ndasabira benshi mu bisanzwe si umugore gusa yogira icyo akora kugira ngo akayabagu kameho n'umugabo arafise uruhara ntangere kuko wumvise ko n'umugabo agomba gukunda umugore wiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo akunda umugore wiwe nk'uko akunda umubiri wiwe bwite urumva umaze kuba wowe ukunda ntawanka umubiri wiwe twese tugerageza kugira ngo umubiri wacu tukawugaburira tukawambika umva rero n'umugabo bihera muri rwa rukundo nyene ubyumva muri rwa rukundo nyene mu gihe umugabo akunda umugore wiwe aho hantu hamakayabago mu gihe umugore yubaha umugabo wiwe byumva nawe ko aho hantu hamakayabago aho bipfira rero ni muri cya gihe umugabo atoyubahiriza inshingano ziwe zo gukunda umugore gukunda naho urazi ko urukundo rwihanganira byose urazi ko urukundo rugira neza ntirugira ishari mu gihe rero ibyo bikunaniye ku mugore wawe urumva ko uba utabishoboye kuzuza ibyo umugabo yategereza gukorera umugore muri kwa kubaha urabizi ko kubaha utegereza kubaha umuntu mu gihe icyo ari cyo cyose ego ukubaha umuntu ukamwubahiriza iyo rero ibyo bintu bibiri bikwiye mu rugo byose usanga byagenze neza kumbe rero nko mu gihe umugabo bimunaniye gukwiza inshingano asabwa ku mugore wiwe umugore akora iki nagira nkubwire ko bidakuraho ko ubundi abandanya inshingano ziwe ego nabivuze ko hari igihe ushobora gusanga nk'umugabo dufate cyangwa umugore umwe mu bantu babiri bubakanye asesagura ubutunzi bwiwe mugabo ntibikuraho ko
ntitwoca tuvuga ngo abantu nibace bahukana nkuko ari impamvu canke ari imvo yo gutuma abantu bahukana oya ahubwo ikintu kiba gikenewe muri ico gihe cakiyago twavuga ego urabibona ko umugabo wawe vy'ukuri hariho agahaza muga ntibisigura ko uguma umwereka ko umwubashe nk'umugabo mu gihe wewe ukoze umwe wese rega azobazwa ivyiwe ku giti ciwe muri bimwe twavuga ko hano ari ijuru rito mu rugo umwe azobaza igikorwa ciwe yari gukora atakoze uravyumva gutyo rero hariho igihe umuntu dufata umwe mu bantu babiri bubakanye abakora ikibi vy'ukuri bikagaragara mugabo ntikibuze ko abantu mu kibano bavuga ati nukuri urya mugore yari umwubatsi yari umwana mwiza urumva ucubona ko muri ico gihe uwo mukenyezi aba ashoboye gukora ibyiwe byose bishoboka ucubona ko muri ico gihe wa mugabo afise wa mugore adashobotse aba ashoboye gukora inshingano ziwe nkuko yazigezwe ntibisigura rero bera ko mu gihe umugabo canke umugore umwe adashobotse ubundi adakora ico yategerezwa gukora mbeho ni kubera iki abagabo benshi hako batandukana bahukana n'umugore wubakanye bamaze kuronderana kuvyana n'abana bari famiye avuga ati reka ntume ndaba uwundi muntu ku ruhande abo bitwa ngo nabahabara akagira umuhabara hakurya uwo mugore bashwanye akacagenda kumara stress kuri wa mama mbere nari nabivuze ariko reka ndabisubiremo hajya nko ku abagabo n'abantu bakunda ikintu citwa amahoro abagabo barakunda urutonde sivyo barakunda urutonde hariho rero umugabo aca bikora gutyo mu kwiyumvira ko ariko nkuko babivuze yimara ibibazo mu mutwe ariko kandi reka kuri abo bagabo ndababwire ko ingaruka zozo zitabura ingaruka ntizibura uko wabikora kose ingaruka ntizibura ariko kandi ibyo byose bizanana muri hamwe navuga hari umuvuga ati jewe n'ubundi naramuzanye gutandukana no tuzoba twimara amaje canke ugasanga ati ko ari we yabitanguye nanje wumva bya bindi nyene kumwe vyaje nanje reka ndabikore gutya nzoguma ndamubabazi kunyene mugabo agume hajya hariho rero n'ikindi kintu kiratwengeje ariko kandi naco kirakunda kubituma hariho abagore iyo bagiraniye akabazo n'abagabo igihano ca mbere ari ukumva ko adasubira kurangura amabanga y'abubatsi acabona ko kumuha acamwiba agacabona ko ico cyo gihano gikomeye mu gihe rero nimba uwo mugore yahuye na wa wundi ubuzima bwiwe yimenyereye gupita pita nimugora oya so kumugora hari nakageso kaba kari muri we uyo rero shavuga ati unkangisha iki umapavesa ntibariyo umva muri ico gihe waca hitamwo kumureka hama gacaza arigira umva rero ku mpande zose tworaba si vyiza haba ku bagabo nukumenya ko mu gihe uhisemo gukora ico kintu umenye ko nawe hariho ingaruka zishobora kugukurikirana burya no gucanga abana si ikintu ciza gusa n'abagore ntibazima abagabo babo babimirije nari kubashikako haba ku bagabo nabo bumve ko atari ikintu ciza naho yoba yafashe iyo ngingo haba ku bakenyezi nabo bumve ko sico kigwanishwa conyene gihari kuri umugabo tumuhereza basi mushavuramo mu bitunganye mugabo wewe nk'umugore kumwe twabivuga ukora ico ujejwe mu rugo wowe ugikore neza hanyuma bimwinanirire mugabo wewe wabikoze ube ntirumveko bo reka rero nse kandi mbazi ikindi kibazo mbega nko kugwaruka abajene ushobora kuvuga ati bari muri fiançailles bako bitegurira kubaka mbega tubahanurike reka manze some bera ivyo kubahanura birahari kandi ni byinshi nimba badukurikiranye nizera ko bagiye batoramwo ibiberekeye mu bisanzwe ugwaruka rwinshi kwa kino gihe uzorabe nk'imanza za kino gihe mukora ububona nyene ari rikse bisa neza ububona ari birori ukabona umengo nawe wogenda hariho n'igihe nazwe twubatse wumva umengo wosubiramwo kugira ushiremwo amakuru ya du jour kugira ushiremwo amamodoka meza kugira abadofe n'abadofine bagende baratamba imbere yawe hari abantu rero bajanwa notwo tubona akabona ko mariage yana akayatesa ndatanze nawe gusaguye ku kanoti kaca yumva ko yobijamo urumva gaca usanga nikijya kirori ngo abantu batahe ijya samedi nyene ubundi wewe twamenyanye gute
urumva hajya we twahuriye ugasanga kwakuzuzanya utanga ujya musi nyene kuko yabigiyemwo kuko ibishobisho yajanywe n'ibishobisho byo kubona ko abandi barongoye akinjira mu bintu atiteguriye atazi n'ivyari byo burya kubaka si ikintu coroshe. Kumbe rero abajene bakora iki? Abajene ico gukora bitonde ubanze umenye ko hanageze erega haragera canke ntihagere uvyitegurire wumve ko mu mubiri wawe witeguye kubana n'uwundi muntu atari wewe mugabo kandi mugiye kubumwe ko burya kuzana umuntu dufate nk'abantu baba basanzwe bafise ibintu kumva wozana umuntu hamakaza gutanga itegeko mu nzu wubatse wumva ko ico kintu coroshe ni ikintu cyo kubanza kwitegurira ukumva ko ndagiye kumuzana tubaye umuntu umwe azombwira ndamwumve nanje ndamubwire anyumve mu gihe rero wumva utaritegura kubana n'uwundi muntu mutavukanye mutanahuje n'imico ariko ukitegura ko muba umuntu umwe urumva ko ni ikintu cyo kwitegurira si ikintu cyo guhuruduka si ikintu cyo kujanwa n'ibishobisho si ikintu cyo kujana ngo nuko abandi bose mwarukiye rimwe babikoze rindira igihe cawe wumve ko igihe cawe kigeze ubone ko witeguye muri byose haba mu mubiri haba mu mwemu haba mu umubiri witegure kugiye kubana n'undi muntu ko ari umuntu umwe yavuze ati burya hari ikintu kitoroshe uratse kugenda mu nzu ugakura impuzu ugaterera hariya imbere y'umuntu akuze nkawe si ikintu coroshe sivyo bisaba rero kwitegura ukumva ko umubiri witeguye ukumva ko impwemu yawe yiteguye ukumva ko n'umutima wawe witeguye kandi ukumva yuko niyo mugenzi wawe umukunda wamuhisemo. Hari akantu nkunda kuvuga ku bantu bariko baraja kuresha mu bisanzwe igihe cyose wobona ko umuhungu muri kumwe cyangwa umukobwa muri kumwe ukamubona ko akadefo canke agakosa wumva udashobora kurengera kwihanganira kuko umuntu wese arafise defo na karite umuntu wese arafise ubwiza bwiwe n'intege nke ziwe intege nke ku muntu wumva utazoshobora kwihanganira cyo bihagarika kuko ijya nyene nizo bintandara utwara umuntu wumva ko akuzuza unamubonye naho wosanga hari wundi muntu ariko aravuga ngo kijya kizuru cyangwa kijya giki ati rero ati nta makuru ufise kijya nyene umunsi namubona ubwa mbere kijya nyene nico campabuye mu gihe rero utaragera kuri urwo rugero rwo kumva ko ikigize uwo muri kumwe cyose kikunezera muri cyagihe ukigenda kumwagiriza ikosa ngo nawe ngo urarenza urugero ngo comportement zawe kuzibonye hakiri kare heba ukaba wumva udashobora kuzidijera ngo wuze nyene umire bikunde cuheba ico gihe uwo muntu ntazoba haragera. Mama Claudine yarakoze cyane ndabona ko tuko dusozera ikiganiro cacu reka ndamusabe agire akajambo kwanza atekerera abamama ku ruhande rwabo akajambo batekerera abo nyine ubwabo aca asubira agira akajambo atekerera abapapa ku ruhande rwabo aca arangiza no kubajene ku ruhande rwabo cedukratire. Murakoze cyane kuba mama bisaba kwihangana nimba ari umuntu afise inshingano nyinshi cyangwa udukorwa twinshi n'umumama hanyuma rero wa mumama hari ahantu bikunda kutugorerwa cyo usanga wagombye gukora cya gikorwa cyo kubaha n'igikorwa cyo gukunda kuko kenshi nitwe usanga dufise impuhwe umugabo iki ni byiza ko umumama b'umuntu asenga Imana kuko bugiye umuntu asenga Imana iramurongora muri byose byo gukora hampande yo kubaha umugabo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aba mama umugore yubahe umugabo nkuko yubaha umwami Yesu. Urabyumva kujya twicisha bugufi tugeze mu rusengero ukumva nyene kugeza ahantu hera tubikore no ku bagabo bacu ivyo nta kindi kibidushoboza atari gusenga kuko ijambo ry'Imana rivuga ko umugore w'ubwenge niwe yubaka urugo rwiwe ari kuw'igipfu niwe kandi arusambura urumva ko ari naho biza kugaruka ko iyo byononekaye mu rugo ko umenga igihe cyose byononwe no mu mama rero abamama tugomba kuba ab'ubwenge tugira ubwenge nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba dusenge kugira ngo Imana iduhe ubwenge tumenye uko dutwara ibintu ku bagabo abagabo barasabwa gukunda burya gukunda
gukunda iyo ukunda umuntu uramuhebera umwanya yego abagabo barakunda kugorwa n'ikintu cy'umwanya ugasanga bavuga ngo bari kurondera nivyo bararondera ariko kandi nibaze bafata umwanya bahe abagore babo ikiyago bafata umwanya wo kuganira uko ikiyago kimeze neza mu rugo wumvirize umugore wawe wumvirize aho umunsi wiwe wamubereye nabi wumvirize ahindwi yiwe itagendeye neza bavugane urumva bagane hariya hahandi mu gitanda bagane timbe byagenze gute wumvise byagenze neza aha wumvise nabitwaye neza uwundi atekani wabitwaye neza wari kubigira gutya niho bigenda neza abagabo rero batange umwanya bakenyezi babo kugira ngo bagane kuko abakenyezi canke abagore n'abantu bafite ibintu byinshi byo kuganiriza abagabo baba umwanya kugwaruka mwitonde cyane ugwaruka mwitonde mwoye kujanwa n'ibishobisho mwoye kujanwa n'igihe ngo abandi bansize mwoye kujanwa nuko wakoze ahantu karonka udufaranga ugaca wumva ko nawe ugomba kuja mu by'abandi bagiyemwo mugende bukebuke utegura umutima wawe utegura umubiri wawe utegura impemu yawe hama wakire ubone kugira urugo urwiza ariko kandi abakobwa ndeka nongere kano kantu hari kuna kuba nabo babasere mu mutwe ko bavuga ngo washaje ngo wasazi iwanyu ugasanga nyene imyaka ariko burya ndakubwira ijambo ry'Imana rivuga ko ikigabo cyose cyaremeye ikigore cacu ikigore cyose kirafise ikigabo cacu none wewe Imana yakubwiye ko ari ryari zihindira wiwa warahari none twama tubona abantu barongoye kandi bakuze abavyeyi rero bareke guma babwira ko baba ikindi cyo kumenya be hariho n'abataremewe kuja mu ngo ivyo byose umuntu muko arongora canke arongorwa agomba kubanza kubimenya baba ababikira oya no kutaba umubikira hariho kuvyukura umuntu usanga umuhamagaro w'utari mu rugo atabona ko bitokunda ko abana n'umuntu muri cyo gihe nibyo byose no kubimenya ni kuvuga byokunda kubaho ntiwubake neza cyane Paul yarabivuze neza Paulo mu vyete byo yarabivuze neza aravuga ati iyo abibishoboka bobaye nkanje ubwo kubwo kwirinda gushakana umuntu wese agira uwiwe umugore cyangwa umugabo rongo kumbe kutubaka nta kosa sicha uwo bikundiye naco gituma tuzubaka wewe ni sauzo nawe iva ariko kandi uwo bikundiye sinabibi ntitworeka kubivuga kuko ari abantu usanga bihuta bakabijamo bataranamenya ko uwo muhamagara ari wiwabo ego murakoze cyane yari mama Claudine taturi ku migano cyacu cingo n'imiryango amajambo twakoreye ko ni kwawukana biterwa n'iki muri kino gihe reka rero tumushimire mama Claudine ku mwanya wiwe ku mpanuro nziza cyane zubaka yaduhaye ikiganiro cyacu cyari cingo n'imiryango ku mutwe w'amajambo kwawukana ku bwinshi biterwa n'iki muri kino gihe tubayemo ko mama bifirahe abapapa bifirahe abajene hoho bifirahe kugira ngo bavyitegurire babijemo babizi bamenye umwo gusoma n'udasuma reka rero tumushimire yagize neza cyane kandi arahawe ikaze muri Roy TV iki kiganiro niraze ko cyakuberengera akamaro cyane namba uri umumama uri umupapa uri umujene rero kubaka reka tuzubake ntako ni byiza cyane wa muntu navuze ngo sije namubambye sawa rero reka tubasezere mugire ibihe byiza Imana nibabe hafi bahumuriza bafite ibibazo nuko ntimwihebure bizogenda neza turabakunda mwibuke kugira like partage commentaire mongere kandi mugire subscribe ntiwibagire turabakunda bye